gukora umugirwa wo gusezera bwa nyuma. Haratangura umwungere n'abapastori baca bakurikira. Abapastori bahejeje haca hashishikara umusigwa n'umuryango, ariko dusaba abapastori bahejeje gusezera baca bagaruka ngaha muri iki kibanza, ariko umuryango uca usezera usohoka kugira mu kanya duce duhurira ku modoka. Kaze turiko turaririmba indirimbo y'amajana 211 mu Kirundi. Hari igihugu ciza cane twasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizigiye, kuko data yakitweretse aheza tuzohurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi, tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize amarira. Aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi, tuzoshimira data cane imbabazi yatugiriye n'ubuntu
imigisha yacuncumuye aheza abandanya abandi binjira mu bandanya abandi binjira adata tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi tuzoshimira data imbabazi bandanye zinasahau mashauri yako, zinasaumie imbabazi aheza mw'ijuru tuzohurirayo koresha kubanguka aheza hejuru adata tuzohurirayo bagenzi. Tukibandanya gusezera twagomba turirimba indirimbo y'amajana 277 kandi tubasabe muze murashishikara kunyarutsa kugira ngo dukoreshe umwanya neza mubanguke. Indirimbo y'amajana 277 kandi tubasabe mugerageze kunyarutsa. Mwamu bugingo bwacu ni nk'umunsi nibugufi seniburama ibinezera byabwo birashira mudahinduka tugumane gumana. Dusabe abapasitori bose bakikuze hano, abapasitori mwese mukikuze hano. Duce dusaba mu santere Fideli acasenga Imana. turagushimiye Mana, turagukengurukiye cyane kuko wewe namba utwara cyangwa utanga uba ugomba gutanga umugisha. Umukozi wawe yaragukoreye ibihetangabo kenshi, yaraduze imisozi arayimanuka, none wamwitije wamutwaye, numujana amahoro. Usigarane natwe Mana, uzigama abasigaye, uhoza abarwaye bababaye, ubagirire neza. Ikigongwe cawe kigume kuri twebwe, imbabazi zawe zitwegere. Urakoze kuvyemeye. Zaburi y'ijana na 16 umurongo wa 15 haravuga ngo urupfu rw'abakiranutsi ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka, biragora kurukunda, ariko tuzirikane ko urupfu nirwo Kristo yagize irembo tugomba kunyuramo tugana mu bwami bwo mu ijuru. Nimukomere tuzamubona ku gitondo cy'umuzuko. Amen. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza
cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereje twizeye kuko data idufitiye hari windi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereje twizeye kuko data idufitiye aheza mw'ishuri kwa muwawadava tuzahurirayo aho heza iwacu mw'ijuru ahezayo haleluya tuzahurirayo bagezi tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara tuzashira agahinda rwose tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara tuzashira agahinda rwose aheza Kurama Mana
Kapu.
Ruka,
Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze tugomba kubamenyesha imyirondoro y'umuyobozi Pasiteri Bankura Alain. Pasiteri Bankura Alain yakoze mu 1956. Se wiwe yitwa Ndabiretse, nyina wiwe Nkundwa n'Abake. Yavukiye ku mutumba wa Murara, komine Burambi, intara ya Bururi ya kera, ubu akaba ari Burunga. Yabaye yubakanye umufasoni wiwe Ndikumana kera mu mwaka 1974. Yibarutse abana 10, abakobwa 5 n'abahungu 5. Ubu asize abahungu 3 n'abakobwa 2. Yaronse umuhamagaro wo gukorera Imana umwaka w'1975. Yashitse i Buhoro mu mwaka w'1977.
ari umuvugabutumwa yabanje gukorera i Muranga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi, aca akorera i Marangabo. Inyuma yaho kuko yaciye akorera i Marangabo, yabaye umuyobozi w'ishengero mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Yabandanije akorera Imana mu bwiriza butandukanye, ubwiriza bwa Mugina. Yarakoreye Imana mu bwiriza bwa Rugombo imyaka ishika 15. Iyo myaka 15, imyaka 5 yayibaye ari umurongozi w'ishengero kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008 gushitsa mu mwaka w'ibihumbi 2013. Yaciye arongora Centre imyaka 10 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023. Aca arongora akarere k'ivugabutumwa Centre ya Muyere kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025. Akaba yitabye Imana igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatatu mu bihumbi 2026 akiri mu buntu bw'Imana. Numvise ivuye mu ijuru rigira riti andika, ati urebeye none hahirwa abaha bapfiriye mu Mana. Kandi Mpemu aravuga ati egome ngo baruhuke ubutane bwabo, kuko ibikorwa byabo bijyana nabo bibakurikiye. Ibyahishwe Yohana 14 umurongo wa 13. Mana ibareze. Amen.
shishikara mutere korasi. Bye.
turagusezeye amahoro mu bikorwa twakoranye. Turagusezeye amahoro mukozi w'Imana, turagusezeye amahoro mu bikorwa twakoranye. Ibyicaro byiza waneguriye ujumbe kubyicaramwo, uzungirira ubuntu, uzungirira ubuntu. Ibyicaro byiza waneguriye uzumbe kubyicaramwo, uzungirira ubuntu, uzungirira ubuntu. Ibyicaro byiza waneguriye
uzume kubyicaramwo uzungirira ubuntu uzungirira ubuntu ibyicaro byiza waneguriye uzume kubyicaramwo weho nimuba bare nk'abandi batagira ibyizigiro mweho nimuba bare nk'abandi batagira ibyizigiro kuko hariba ikibora hakimburwa ikitabora kuko hariba ikibora hakimburwa ikitabora tuzosubira kubonana n'abacu inzamba y'Imana niyo yavuga tuzosubira kubonana n'abacu inzamba y'Imana niyo yavuga kuko habibwa ikibora hakimburwa ikitabora kuko habibwa ikibora hakimburwa ikitabora haza gushishikara gusezera umuryango wa hafi kuko murabona ko ikirere kitameze neza rero mwadufasha pasiteri haza gusezera umuryango wa hafi murabona ko ikirere kitameze neza mushishikare kuririmba Rusagara niba bari hafi baci baririmba indirimbo turiko turashishikara muririmbe cyane imana aho tuzakumva yazambaza umwami wacu Yesu tugaca munsi urangiza kuririmba tuzokumviza amazumami wacu bugaca uwo munsi urangiza irabagijijwe bo mw'isi bazokoranira hirya mw'ijuru baja bucuruzi uwo munsi w'imperea hazobumbugwa igitabo canditswemwo abakijijwe mu mazina y'abiganje ririmo bamusaba apfiriye mu mwami bazova mu mva basangiye nawe ukuzuka kwiwe bazohurira mw'ijuru n'abazoba bariho nanje nyene sinzobura kuhaba uwo munsi bw'igitabo canditswemwo abakijijwe mu mazina y'abiganje ririmo
Yesu databuja nzomukorera umusibire nze namamaza urukundo rw'Imana bajya umwanya imvura hejuru kimwe rwanakura kugira gukorera muri turangora azemerera kuja mw'ijuru bajya kwifuza bajya kwese bahetse siwimerera hazomugwigitaye cyanditse n'abatijije mu mazina y'abiganje n'imirimo mbona amasanduku y'abapfa abandi barira reka muri zwaniki kwari iyo nzira ija mu ijuru ahubwo ikidukwiye niki nuko twihana ivyaha kuko hirya y'ejo arije we na wewe ahubwo ikidukwiye niki nuko twihana ivyaha kuko hirya y'ejo arije we na wewe uyu mubona yarakoze yatweretse inzira ntabwo twazimiye niyigire amahoro uyu mubona yarakoze yatweretse inzira ntabwo twazimiye niyigire amahoro ahubwo ikidukwiye niki nuko twihana ivyaha kuko hirya y'ejo arije we na wewe ahubwo ikidukwiye niki nuko twihana ivyaha kuko hirya y'ejo arije we na wewe uyu mubiri w'ikiruhe uryamye mw'ibivu ariko ubugingo bwabwo buri imbere y'Uhoraho uyu mubiri w'ikiruhe uryamye mw'ibivu ariko ubugingo bwabwo buri imbere y'Uhoraho ahubwo ikidukwiye niki nuko twihana ivyaha kuko hirya y'ejo arije we na wewe ahubwo ikidukwiye niki nuko twihana ivyaha kuko hirya y'ejo arije we na wewe uyu mubiri w'ikiruhe uryamye mw'ibivu ariko ubugingo bwabwo buri imbere y'Uhoraho uyu mubiri w'ikiruhe uryamye mw'ibivu ariko ubugingo bwabwo buri imbere y'Uhoraho ahubwo ikidukwiye niki nuko twihana ivyaha kuko hirya y'ejo arije we na wewe ahubwo
dukwiye niki nuko twihana ibyaha kuko hirya y'ejo arije we na wewe mukozi w'Imana waragenzura ruha wajabutse inzuzi uraduga imisozi wahuye n'ibibazo ariko warihanganye genda uruhuka amahoro ahitwa bapfa bapfira mu mami baruhuka ubutame bwabo bwo mw'isi ibikorwa byabo bigenda bibaherekeje genda uruhuka amahoro bapfa bapfira mu mami baruhuka ubutame bwabo bwo mw'isi ibikorwa byabo bigenda bibaherekeje genda uruhuka amahoro genda uruhuka amahoro genda uruhuka amahoro genda uruhuka amahoro intanga y'umuntu ni 70 agwije inkomezi nkaba 80 iziratozayo n'amasozi adashira n'imiruho n'imibabaro imyaka y'umuntu ni 70 agwije inkomezi nkaba 80 iziratozayo n'amasozi adashira n'imiruho n'imibabaro bapfira mu mwami baruhuka ubutame bwabo bwo mw'isi ibikorwa byabo bigenda bibaherekeje genda uruhuka amahoro genda uruhuka amahoro genda uruhuka amahoro Eglise Pentecote Mugara aho bavuga bati mukozi w'Imana aheza mu ijuru tuzohurirayo. Haza gukurikira ko ishugo rya Centre Rugombo abo tuvuga bacu babanguka Centre Rugombo mubanguke aho bavuga bati mukozi w'Imana wari mwizigirwa tuzohora tukwibuka. Centre Rugombo umusantre mu Rugombo jamari ko tutamubona duca dushishikara Centre Mubere duca dushishikara Centre Mubere aho bavuga bati mukozi w'Imana uburuhukiro bwiza. Acakurikira ko ishurwe ry'ububwiriza bwa Muranga nabo nyine babe hafi aho bavuga ati mukozi w'Imana ruhuka amahoro. Harakurikira ko ishurwe ry'umusigwa nabo nyine bobanguka aho bavuga ati iruhukire amahoro aheza mu ijuru tuzohurirayo. Hacakurikira ko ishurwe ry'abana aho bavuga bati watubereye umuvyeyi mwiza uburuhukiro bwiza. Hacakurikira ko ishurwe ry'abakwe aho bavuga bati watubereye umuvyeyi mwiza aheza mu ijuru tuzohurirayo. Hacakurikira ko ishurwe ry'abakazana aho bavuga bati wari umuvyeyi mwiza ni wiruhukire amahoro. Hacakurikira ko ishurwe rya famiye Erike wo bita Shukurani ahavuga bati ruhuka amahoro muvyeyi mwiza. Tuza gusozerera ku ishurwe rya buzukuru aho bavuga bati Imana ikwakire mu bwami bwayo Yesu nabahezagire. Murakoze cyane twagomba tubasabe muvyaguruke dushimira Imana vyadukoreye kuza kino saha ibisigaye dusha tuza kubandaniriza muri sare niho tuza gushishikara n'ibikorwa. Turagushimiye Mana yacu mu ijuru
turagushimiye ku nteguro nziza nk'iyi waherekeye utegurira umwana w'umuntu. None Mana wazigamye ishengero ryawe iki gikorwa kigenze neza. Turakwinginze rero kugira ngo ushishikare kuzigama ishengero, ushishikare kuzigama abakozi, umwe wese aho yazazananye bashika amahoro. Urakoze Mana byose ko byagenze neza, ibyo turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen.